cyangwa intumbero yacu no munsi ni umuhushatunga ahusha umugore. Mbega turavuga mbe ico kintu gisigura iki kubatacumva kubagitahura mbega biva ku muku wagiye kuresha kugira ngo arinde ahusha uwo mupfasoni canke hari birinda kwigwa cyangwa kurabwa kugira ngo umuntu ashobore kurongora umufasha mwiza azomufasha urugendo bose basigaje kuba mwisi haba mu by'imwemu cyangwa haba mu by'umubiri cyangwa haba mu ntunganyo y'urugo muri rusange. Mbere ku bakobwa iha agaciro woye ko bakumenya hataragera ko bagutwara. Abakobwa no musi bari ko barabimizigo hataragera ko bashikana mu rugo agiheza kurongo bakundana ukamenga rose ishira hamwe rimufasha aca bimfuvyi kufasha batishoboye. Nico gituma biriko birapfa kenshi bagahebwa n'ingoga kandi bakaguheba batagusezeye. Wowe umuntu ariko arondera uwo bazokubakana mumaranye indwi zibiri agusohokanye uri kukomanda inkoko nawe mu rundi ariko araziganya yo kuzogura parasera mu maramvye hanyuma hageze ko mutaha akubwira ati dufate bajaje tije ntabajaje nurira. Uyu muntu naho ariko aragufatira taxi ariko arabona neza ko niyagushikana urabibona. Hanyuma ukamusaba ko musohoka hanyuma urondera udera dukeya musangire muri ko gusangira umukubita ama surprise yo kumushimira uve muhira watondekeshije liste gw'ibintu vyiza ngira ngo n'umusi yo baragufasha kuboko mwibarabara mubwira uti waranteye iteka uramfata ukuboko turi muri ville numva ndaheza yiwe nace numva ibiro biduze barahari twamaduhurira kuri batumenga bari muri defile cortege bari muri patrouille y'igipolisi umwe agendera hari uwundi ari ngaha tuwa zo utwo tuntu twose tumushimiye we nyene ucumwitanga ntumubwire ngo kosora ibi nibire umwitange mutware burya naguhamagaye apare kugushimira n'igikubona no kosora burya araza gufatwa nawe akubaza ati nanje no kosora iki kuko ivyo bintu gize atahora abona arabona mu bwenge bwinshi arabonamwo ikintu kidasanzwe ataramenyereye kiza gutuma nawe umutima wuguruka kuko ntiwamwagirije ahubwo niwe uri kurashaka kwikosora. Ndi kumwe na King Dodone Girukushaka nuko ni King Dodone Girukushaka Girukushaka meze neza cyane. Yego namwe nanje ni sawa ndashima Imana ndabibona. Hariya mu ngo n'imiryango bimeze gute? Mu rugo iwacu ni mi paradiso bimeze neza cyane. Yego n'amahoro. Uri mu bakozi Imana wa mbere uri mu ba mbere bakunda kwishimira umufasha bahawe n'Imana. Yego cyagenze ngo utakati wanyaje kiminota 5 kumva uri mu bantu bashobora kuba bari fier kuri réseaux sociaux uri kuramuvuga ndiko ndamukumbura ubunyere ndiko ndamuvuga kamukumbura. Wow mbanze ndamuramutsa hari nibaza ko nawe ari bakurikirana ikiganiro ndabwire ko ndamukunda imbere yo kumvuga ibindi byose hanyuma ndamwishimiye cyane kubera ko kuvyukuri sinovuga nka bamwe bavuga ngo Imana yampaye ico ndasavye ariko yampaye ibirenge ivyo nasavye. No umuntu amfasha anshigikira sengera koko ndakibutse nje numva nubu no hitana kantu nkatahana ya ndamwishimiye cyane ndamwishimiye ariko kandi ndabizi ko hariho nabandi bafise abafasha bishimiye uno musi muze kubahitanira akantu muze kubahita akariko kose nanyajya neza abakenyezi canka abigeme nukuri basi abo no muhitani society Barundi ntibagorana ntibagorana nukuri akari buri alimentation mu gaceri akanaki wawe ndanishatse ko duhera ngaho kuya yuko damaze gukurikirana kenshi nukuri ni gake atavuga umufasha wiwe ni gake cyane atamutishamo tuvyite ko ari rwa rugo rwiza ari juru ritoya mwa muri ko muratuyagira. Twe gitabo twanditse nivyo dora tuvuga ko urugo rwiza ari juru rito mugabo kubimara mu imisi wavusanga ahubwo ari rinini kuko kuvyukuri wabihereye ko ngo umuhushatunga ahusha umugore nibaza ko tuza kuvyagura mu kanya ariko vyukuri nibaza ko ndi mwijuru uri mwijuru rito ndindiriye irindi gisumbuye gato. Amen. Tuhere ngaho kuri iryo jambo na cyane cyane ari n'iryo zina ry'igitabo mwamuheruka kwandika mu gukosora itariki 6 yego z'ukwezi kwa 4 ego umuntu asoma iryo jambo gusa urugo ruto urugo rwiza n'ijuru ritoya muba mushatse kuvuga iki ko hari abari mu ngo bavuga ati ahubwo turi mu muriro waka? Nivyo muri no si hari imigwi ibiri hari abantu bari mu ijuru rito tuvuze mu ngo nabandi bari muri gihenomu ntoya
umuriro ni kuvuga ngo abo bantu n'umunsi hamwe boramuka batagiye mu ijuru bo bahanywe kabiri hariho ingo by'ukuri bari muri gehenomu umuntu umunsi yosha na satani yovuga ati wowe uhiye kabiri kweri kuko mwisi wari warahiye bikwiye kujya muntu mwari mubanye wari warahiye mugabo kandi hari abantu basana bari mu ijuru urugo nibaza ko ari wo mushinge w'ibintu byose nico gituma wumva bavuga ko ari wahereye kwijambo rivuga ngo umuhushatunga ahusha umugore byumvikana ngo ntibavuze umugore gusa bavuze urugo cyane cyane kubera ko urugo ruparanganye nta kintu na kimwe gishobora kuja ku rutonde nico gituma rero ni juru rito mugabo kubandi ni gehenomu ivyo rero biza kuva ku bintu bitandukanye ngira ngo tuza kurabira hamwe bamwe bashobora kurigira ijuru rito abandi ugasanga barigize gehenomu bivuye kuri bo nyene ariko vyinshi biva kuki akantu kamwe mpera ko bibiri ivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya abantu ntibazi guta urugo rwabo borugira ijuru rito nabo ubunyene urugo rwabo rwabaye nk'umuriro birashoboka ari byo bogira rugacika gehenomu kiretse warahisemo nabi biragoye guhindura iyo wahisemo nabi ego ibyo bintu nibaza ko tuza kubigaruka ko mu gihe umuntu naho yoba ari muri uwo muriro ashobora guhindura uwo mubano n'igihe uwo muntu aba ari muri iryo joro rito mugabo ejo ugasanga birahindutse tuza kubigaruka ko ariko kandi reka tugende ku mugani wacu uno munsi umenga ugerageje kuvyumvira umenga urugo ruhagaze ku mukenyezi kubera avuga ati ubushitunga ahusha umugore bisigura ko umugore afise ikindi kinasigura mu rugo nigiki si umugani gusa na bibiliya bivuga bibiliya ivuga ngo uronse umugore abaronse ikintu ciza ngo kandi abayironkeye igitsibo mugabo uwo murongo ucuherekezwa n'undi murongo wo mu migani 31 havuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ngo ariko igijuju ngo kirubomoza ayiwe maboko biratangaje cyane ingene bibiliya yose ishira responsibility ku mugore ko ari wabomora akongera kubaka byumvikana ngo kuvyukuri hariho ikintu kidasanzwe Imana yateretse mu mugore coshobora gutuma naho umugabo yo badashoboka urugo ruguma ruhagaze canke rukabomoka yagiteretse mu mugore Tubigenza gute hari umuntu avuga ati jiba champiyeri abandi babigenza gute umugabo aragoye umugabo muri rusange utabesha abagabo muragoye baruzuye kubera mu bisanzwe Imana yabaremanya akantu kayo bangaye ni hukugora kwabo kuri bangaye ndabigenze gute kugo rugo bavuga ko agenda rusambura nkongera nkagubaka no bigenza gute ebo nta rugo gubatswe nk'urundi ariko murashaka gutanga inyigisho gatoya mbega umugore yukwiye kubaka gute kugira ngo urugo rwe rugume iyo bavuze ngo umugore w'ubwenge urumva ko ari ubwenge bwonyene bwubaka burya si ibintu byinshi bibiri bivuze ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe si ibintu byinshi batubwiye ati utegeza kugira ubwenge ahubwo rero habasigaye ko tudekriva ubwo bwenge bugaragara mu zihe nzira kuko ubuze ubwenge rurabomoka niko biri bivuga ngo ariko ikijuju kirubomoza yiwe maboko ngo mugabo umugore w'ubwenge mwumve neza ko urugo rutubakwa n'amaboko umugabo ubomogwa n'amaboko twisunzuye murongo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ngo ariko ikijuju kirubomoza amaboko mu kubomora harajama amaboko muga kubaka ni akiri ni ubwenge ubu bwenge rero bugaragarira hehe nibaza ko twovuga ibintu bikeya gusa bigaragaza ubwenge ndaza kuvuga nka bitatu kuko biragutse cyane hanyuma ndaza kuzana sokre mu nyuma mu guhereza iraba bose muri rusange ariko ubwenge bw'umugore icambere nambere bugaragarira mu guca bugufi kandi cyo ni ikintu twama tuvuga muga abantu batigera batahura mu guca bugufi biri he so gufukama kuko hari n'abagabo bavuga ati bavuze ko ari guca bugufi ni gufukama waya so gucinyizwa guca bugufi kugaragarira mu ngene uvuga ko ari abantu avugira hejuru kandi yari kavuga ikintu kizima kavuga ikintu kizima cyiyumviro cyari kizima mugabo ingene ari karakivuga nta sagesse mu mategeko umugore nahaza nk'iciyumviro kizima kirazira kukizana nka hari decision yafashe urapresenta nka suggestion ni proposition ugati ubona gute tugize gute mugabo mbwiye ngo ivyo wavuze ngo ntibishoboka kwanza bitegezwa kumera gutya mugabo acata yaraca ko natwe kuba mugaye uraryo rushi utarose umugabo atekereje nka je uraryo rushi donc ubwenge bugaragarira ubwa mbere mu mvugo umukosora gute iyo yakosheje ndakwereka karorero urabona umugabo aratashe
atashe saa 4 z'ijoro we nawe ntubikunda ushuje ku muryango ngo uvuye hezi saha no urabifitiye droit mugabo uri kubikora nabi buryo umugabo mwakiriye rimwe kabiri gatatu vyamara kukubabaza ukacumutuma kahantu ukamusororera muri ko muraganira mutuje ukamushimira ingena suma ingena kwambika utaravuga ryakosa hamukaje mubwira ati hari akantu n'ukuri na nibaza ko kwa Meriora ndakumburiye utashe kare ese kinjira indani mu mutima karimo n'urukundo rwinshi akumva ko akwiye guhindura mugabo agishika jewe rero suko ntibantahira kijoro ese wari gukora ikintu ciza mugabo gikoze habuzemo ubwenge so ubwenge si ubwo kwishura ahubwo ubwenge ni ingene bwifata hanini biri mu guca bugufi nico kintu cyambere duhereyeko muravuze ibintu bitatu ariko baciye umugani canke na bibiri kubivuga hari ikintu bafatiyeko na cyane cyane ko bakunda kuvuga ngo nango abagore canke abigeme ni bamaboko igihumbi yes kubera iki cyako kantu karakunda kubira maboko igihumbi urumva umukenyezi ni wo muhira umukenyezi afumva urugo rushingiye ku mukenyezi kubera kabagabo burya abagabo dufise reka ndabisigure gutya mu rutonde rw'Imana burya urutonde ruri hejuru hahera Imana musi hagasubira umugabo musi hagasubira umugore Imana niyo source y'umugabo umugabo ivyo akeneye bivoma ku Mana hagasubira rero umugabo umugore nawe musi yiwe ivyo akeneye bivoma ku mugabo abivoma ku mugabo hanyuma musi hari abana nabo kenshi burya bavoma ku mugore kubera iki ku bavyeyi bose urabona ni umugabo father ni source ya familie yose mu bisanzwe mugabo umugore ni manager ni manager ni wabitunganya burya umugore niwe dafu muri societe yitwa urugo niwe dafu ajejwe amafaranga niwe resources zimene no kuvuga ngo umugabo ni soko umugabo umugore niwe ashwiragize ivyo bintu mu madomene kimwe aho gikenewe kandi nico gituma mwitwa amaboko igihumbi iyo capacity Imana yarayibarimanye no kuvuga jewe nzamanzanye muri yone umugore aramenya ati hano hakeneye 100,000 hano hakenewe ibirato by'umwana hano hakenewe kwimosha hano hakenewe twebwe ivyo iyo capacity Imana ntayo yaturemanye abagabo bareke kwihagararako nico gituma urugo ruvuyemo umugore biparangana usanga ikirato kiri ku meza urumigwa donc Imana rero yaduhaye kuba twebwe source kugira ngo turondere abagore nabo barajera ariko bitabuje ko abagore nabo barondera ndabona ko warutanguye kundaba ate nagenda kwaza timbe ngo ni source natwe nitwokora murakora ariko kuvyukuri umaze kwitwa umugabo mu rugo utegerezwa kuba supplier niwe utanga murabyumva neza ibi ndabivugira hejuru byo muratanga niwe utanga hamwe umugore nawe akajera kamanajinga ivyabonetse arakana we kuri TikTok ko mudamu sinzi kumaze kumubona akunda kwigisha ambaye igitambara mu mutwe akavuga ngo amahera y'abagabo n'ay'urugo ay'abagore donc ni gukomplete ibibuzi kuzuriza rero abagabo batashaka kubitaba bwati mu bisanzwe niko kuri ikigaragaza ubugabo niki abantu benshi bibaza ko kuba umugabo ari kuba warateruye ivyuma hamukaba wose ubeka ipantaro ukaba woshobora kwabira kurangura amabanga yabubatse okay na ariko ubwo sibwo bugabo umugabo wa mbere burya agaragarira he mu gushobora mu gutanga provision nico bugabo ni gutanga provision number 2 gutanga umutekano kuvuga ngo hahandi uri muhira abantu bose bumva umenga Imana ni hiri hari securize umugore akumva ara mahoro abana bakumva bara mahoro nico gituma murambwira abantu nti nyambura umugabo utaha abana bakaca baje kwinyegeza n'umugabo musanzwe imbuga ni abantu babonye baca biruka mugabo umugabo atasha abantu bose bakazira rimwe nico bita umugabo mu bisanzwe si sex si gitsina ubugabo buri muri responsibility ari ni igaragara mu bintu bibiri amashama abiri amahoro muhira security na provision ivyo ushobora gutanga burya rero abantu benshi bazi yuko je murambona abantu bayerera mibarabara bavuga ngo bariko batanga imiti y'ubugabo ntibaza abo bakwiye kuyiha
burya umugabo atanguye kunanirwa gusuma aratakaje ubugabo naho yoba gishoboye mu gitanda. Rero abantu bazi ko ubugabo ari titre si titre nivyo ushoboye bigaragarira muri provision ivyo utanga n'amahoro agaragara huri. Yes. Ego dusubire kuri rwa rugo rwiza. Mbega ugo rugo rwiza ari ijuru ritoya. Iyo ruhungabanye. Mbega ahanini ko bakunda kuvuga ngo urugo rwanse kishi babita ku mugore ngo niwe byazi. Nibyo koko? Barababeshera. Barababeshera. Kuvyi kuri duhere kuri ako kantu ntazibana zidakomana amahembe. Watanguje imigani reka tubandanye mu migani. Ntazibana zidakomana amahembe. Mugabo igikomeye sukudashwana. Kandi ugushwana gushobora kuva ku mugabo canke ku mugore. Canke bikava hanze. Kuko hari ibintu biza bikiteramwo. Mugabo igikomeye ni twifata gute iyo twashwanye. Kuko aho niho hari ibanga rikomeye cyane. Abantu benshi bahazi ngwe tuvuze urugo rwiza ngo banakabone bashwana. Nubu nyene hari umuntu ariko araraba ati apotre wa muterura umugore nibaza ko mudashwana ninde yababesha. Birabaho. Kabagake birabaho. Mugabo igikomeye suko tutashwanye. Igikomeye ni ngene twifata. Burya urukundo suko udashwana. Urukundo suko utagira ivyo mudahurizako. Mwahuye mwarezwe n'abantu batandukanye. Mwahuye mwize ku mashuri atandukanye. Mwahawe indero itandukanye. Mukunda ibitandukanye. Nta kuntu kumwe mutogira ivyo mudahurizako. Birabaho. Usanga ikintu wagikunze iki. Donc mugabo mwifata gute? Burya niryo banga. Abenshi rero urugo ruca ruba gihenomu. Ntibibaze ngo ntibashoboka. Barashoboka. Ahubwo ntibamenye ingene bifata iyo bashwanye. Ibanga riraho honyene. Rero si umugore abigira. Si n'umugabo abigira. Umwe wese abifisemo uruhara. Kugira ngo urugo kuko nico kibazo warumbajije wese babita ku mugore oya kugira ngo urugo rushobore kubijiro rito umwe wese abigira uruhara ni contribution y'umwe wese kandi nta ufise pourcentage nini gusomba uwundi ako bagatahure umugore arakontribuwa umugabo agakontribuwa mugabo hari gihe usanga wubakanye n'umuntu ubumenyi muri iyo domaine ari buke wewe bikaca bigusaba ingufu nyinshi ivyo rero birashoboka ariko ku munsi muzomuzana ahantu urugo murugira ijuru rito ariko ibanga riri he mwifata gute iyo mwashwanye twifata gute iyo twashwanye naho ntari ubakanzo hari ikintu rero nibaza umukenyezi cyangwa umugore yes hari umuntu avuga ati narihenze sinari kurongora urya peut-être ngira ni mu bijanye no gutanga nawe gukontribuwa mu rugo mu bijanye n'uburyo bugaragara abagabo bakunda umukobwa cyangwa umugore afise mu mutwe cyangwa akora bega muri ico gihe ego ntakora bega abagabo bakadukwikirana cyangwa baba bafise abakenyezi badakora cyangwa nubwo buzi naho baburonka batabukora bega ubwo rugo gwiza ijoro gito bashobora kurumanaginga gute mu gihe umugore bavuga ati niwe novuga managing urugo bo kwifata gute yo kwifata gute uwo mugabo avuga ati narihenze ofete since narahushije ryatunga sinari kurongora umugore ameze gutya wow icambere ndibarabitunga mu kuronka umugore afise kuko benshi iyo tuvuze ngo UMUHUSHATUNGA ahusha umugore baraba umugore afise bati niki nubwenge nuburyo no kumanaging urugo no kuca bugufi yatubwira bwabwenge mugabo rero ikintu abantu bakwiye gutahura burya ntuzoronka umugore ameze 100% uko ushaka kuko niho hari iryo banga ahubwo umugore uramugira uko ushaka kugira ngo mushike kuri za ndoto tuvuze you make nuvuga ngo usanze hari umumenya dafise ugwana intambara zose zo kuba umushiramo uno munsi dufise abantu babanebwe mu kubaka bibaza ngo bizizana ko namuhanuye azobikora no way umaze kubaka ugasanga waruguyemo uzanye umugore w'umunebwe uzanye umugore w'umuresenfer uzanye umugore atazi guteka uzanye umugore bagucunge urazi guteka uzanye umugore atazi bya bintu bikenewe kugira ngo urugo rumere neza wewe ufise devoir ikomeye cyane yo kubimwigisha gushika bimenya aho rero ni abagabo bapfira ingo zikaca zipfa kubera yuko usanga wazanye umugore hariho ubumenya adafise kandi ubona ko bukenewe cyane muri ico gihe hakenewe ubwenge naho nyene bwo kubimwigisha mugabo utamusuzuguye
kuko turi ahantu havuga turi kuri sije ivuga ngo urugo ni urugira kirazira kumanika ibiganza rero ngo je narahushije kubera ko atazi guteka ni wahushije kubera yuko atubaha ni wahushije kuko baravyiga baravyigishwa kubera yuko yishura nabi akankama sivyo bigaragaza ko wahushije none gashaye ucibonerahe urumva ndiko shaka kuvuga haracari amahigwe kuyo muntu ameze uko yoshobora kuba transforme agahindurwa ndakunda guha karorero ejo bundi hari umugabo turaganira ambye ati apotre kwanza yari yafunguye muhira twateramiye muhira ati nowe umugore wawe ateka gutya ati je mfise umugore ateka kurya sinusubira kujya muri restaurant cyane okay wubatse imyaka ingahe arambwira imyaka nabane okay yubatse Antoine arubatse no kuvuga yuko ajya muri restaurant agataha yahaze kubera ko umugore ateka nabi ati muri byo kwa mandiko ndagira ibintu byatetswe n'umukozi kama mfise umugore ndoga no way none ndakubaze warondeye umukwiziniye akwigishiriza umugore guteka hanyuma umugore aranka kuvyiga ngo yango kwirika ryo ndamurondera abandi yes wewe ukeneye kubaka urugo rumeze neza kweri kutumva aho contribute mugira uti madame ndakunda nyene uteka mugabo utamusuzuguye hama nifuza kongereza ubumenyi ya suggest yakenewe bana kuza ubwira umugore ngo ivyo bintu byawe byarojorojo tivwa wabitekeye ingurube ibi nivyo ingurube no way mugore uramukeza ukamushimira ko yati ndifuza ko ameliora kugira ngo hano vraiment dufungure neza narondeye umuntu nzomuriha ongereza ubumenyi hanyuma yanse ni umenya ati bwa bundi narahushije rero mugabo umuntu atanka kwiga atanka tivwa donc nitwebwe tubigira mu ruhara nitwebwe dukrave ivyo dukeneye ko biba so ijuru ntibarirondera mu bijanye n'urugo ijuru ntibarikorera ntibarirondera ahubwo urarikrea yes kugira have mu kintu cyiza ego dusubire kuri ca kintu mwe mwatumiye ko muza kutubwira ku urugo rwiza ruraba harabubatse ngo nziza baruzuye gusa urabona mu gisagara ca Bujumbura hamenyekana bibi kuko uwo ruguwe neza agomvye kuvyerekana bavuga ngo arishima ca yihorera alors abo vyakwancaraye nibo bavuga cane ku mateleviziyo gusumba nziza nico bituma batarubaka bafise ubwoba bwo kuja kubaka uko bumvirije abananiwe kandi bazima tugihari gose umva hari urugo rwiza peut-être ko abantu bashobora kuba hari ukuntu kwabo biyubakiye cyangwa babanye bameze babyumvikanamo ariko kandi batubwiye ati birashobora n'ubwo rwiza rukaba nabi birashoboka birashika ariko kandi hari n'abandi babaye muri za ngo za gehinomu ntoya bakavuga ati none nk'ubu basi tugira iki umwe muri ako gati ngira iki kugira ngo urugo rwanje ntirusambuke ngira iki kugira ngo turuhindukize rube rwiza byogenda gute mbega birashoboka cyane gute ngira ibanga rimwe reka ndazi ko ico kibazo gikeneye inyishu ivuga ngo nirihe banga umuntu urugo rwose gokoresha hanyuma umuntu akaca asanga yagize urugo rwiza niyo code ndayita code no muri kino gitabo yitwa code ifise izina ryayo igihe nandika ico bita urugo rwiza n'ijuru rito nashizemo ibanga ryo tumwe urugo rwose uko rumeze kose rwabo rutango yubu baba nabari ko barareshanya buca bagira mariage ndaze bakora dukurikirana ndaza ukikubaza baba abamaze imyaka 50 bubatse ni code ishobora gutuma urugo ruguma ruhagaze ariko amahigwe menshi abari ku bantu bavyakiriye hakiri kare bagatangura kuyikorera kwa hakiri kare ni code yitwa evaluation no yita gusuzuma mu kirundi ciza ndibaza naho ntazi ikirundi cyinshi ni gusuzuma urugo yese ingo nyinshi zibaho zidafise evaluation kuko abantu benshi bazi yuko tubonye abahukanye bapfuye ikintu si ikintu bapfuye si kimwe ni terateranywa ry'udukosa twinshi twacitse ibombe ikiraturika nta bantu na bamwe bahukana bapfuye ikintu kimwe kwisi yose ico kimwe kije kuyongera ku kindi cyari gihari n'ikindi cyari gihari n'ikindi gushika umuntu avuga ati maintenant ça suffit il faut que ça change donc rero kugira ngo wirinde kwiyo bombe izogera hano iturika evaluation niyo yonyine bifasha kuvuga hahandi evaluation ikorwa gute kuko ndazi ko ariko ariko cyati ngire gute ndabigenze gute evaluation ikorwa gute nk'ubu muyitrasa mwisunze ingene mubanye hari abantu ubona ati twebwe nta ndwera tudashwanye
n'abandi babona ati tugeze ku kwezi turamara ukwezi dashwanye buryo urugo n'evaluation ashobora kurabatisha genda abye kugira tumare iminsi 3 Imana iba yacanye nundi muntu avuga ati no aho tugeze turamara ukwezi aho tugeze turamara amezi 3 mukaca mushinga umunsi wa evaluation mwisunze urugezo mugeze ko mukubana nk'ubu twebwe dutanguye kubaka twatanguriye ku kwezi ukwezi rero evaluation kwikorwa ntikorerwa muhira namakosa gukorera evaluation muhira bisaba evaluation kugira ngo iryohe bisaba kuhindura atmosphere murahindura ikirere eze nivugirwa mu nzu genda kuri beach genda muri jardin rondera ahantu hatekanya pano hano hamena umutwe abantu bagenda ngo bagiye muri evaluation umuziki ukabamena umutwe rondera ahantu hatekanya hanyuma mushobore kunwa gafana si ngombwa muronka ibintu binini bitayega no urosa ka orange ukaronka ga citron bivanye n'ivyo umuntu wawe ko kino higaniro gikurikirana n'abatandukanye nyamba ikibaryohera ari kike murafata kike yambara amazi munwa amazi mugabo mugire evaluation mufisakana muri ko murafata hama evaluation itangura gute muhera kuvyiza kuko ingo zisambuka kubera iki abantu barabana imyaka 200 ataciza urashimira wo mubakanye mugakoze ikintu kibi gica gifuta vya vyiza byose ubwo usanga muri 5 mumaranye nta munsi umuntu ambwiye ati mutware yo kuvyikuri ndagushimira iki madame ndagushimira iki muri evaluation rero muhera kuvyiza mushitse mu kanwa gafanta bibaye ngo muhagenda watekeye aka gift uza kumuha uheje kumushimira aho rero amakosa ntaraza avuga ati madame kandi byiza ko abagabo aribo batangura kubera abagabo bafise akantu kayo bangaye baranka kubwigwa ikosa eze ni byiza ko umugabo aribo batangura urabwira mudamu uti madame rabatumaze undi mwaka twubatse turamaze kundi kwezi twubatse iyindi ndwiragiye ko duheruka evaluation mu kwezi guheze bagira ndagushimire ingene uteka muri pause kuko kenshi urugo rusambuka kuko mubwirana amakosa umutsi uranze we wabonye aka message muri telefone y'umugabo aya umu telefone tutaheka ari byo tuja kujama agishika gusa ingo uyu nindi tivo rubomokeraho nyene kuko mu muntu wese hari ico bitwa self defense arigwanira ntaza kwemera ikosa uri kuramwagiriza no mugabo ubonye iyo message ukandika ahantu ukamwakira neza aramahoro umunsi wa evaluation ntikuherako nyambara umunyu mwishashiramwo munjya si uherako ntumukankamira ukiri kurabijya ngo ibi nibiki nyamba tasuka afise hari umugabo yinjira ngo ibi bitangura igwara ni munzi wanje no way urafata agafoto ukitekanira hanyuma umunsi wa evaluation madame ndagushimiye ingene ugorora impunzu ndagushimiye ingene hora wakira abashitsi murambone yuza ino akiriya nzanya abashitsi ingene ubakira neza madame ndagushimiye ugatondekesha tu vois ndagushimiye no urushira kuri stati ndagushimiye ibi ugatondekesha byose hanyuma mbere ukacutora ya gift uti humiriza naho kibigize ukuti ndakunda badamu naho itana parleje madamu wanje munamita na parleje apana kubera ko nabuza amara kugura ibindi mugabo gusa ndamwereke ko naciye mu botike ndamiyumvira that's all ndabwiye nti ugara amaso tega ibiganza nkakubitamo yuguriye amaso ni parleje no way avec nyene wari bizu musi wose waciye kuitana parleje sakano gatoya wamuha gift rero ugatwenga kamuhifana agasoma nawe ugasoma hanyuma nawe agafata umwanya wo gushima ari abagore batigera bashimira abagabo ko bari hinze ako nagenda ndakubaza hariho abagore cyangwa abakobwa batazi gutanga kado cyangwa batazi genre umutipe mwakundana cyangwa jewe reka ndaguciremo none uri umukobwa udatanga ikado je nsidabumva ukabura umugore ndabona umugore ariko aradukurikirana hanyene uramubonye imyaka 3 utarahikado mugabo nukuri ntabwoba wumva none ukeneye gushuhire gute atakeya genda muri ville ugure amasocks cha muri Tedemire canke village market bayatekere muri ambalage kado hanyuma usasi gitanda neza ndavuga ko abakobwa atanga akada baba donc bari faible donc reka je mbuza abakobwa parce que usanga ngo donc badatahura umukobwa ha gift umufiancé wiwe kuvyukuri ahubwo umuntu atanga kado aba ari forte kubera yuko ureme cizere mu mugabo kutaje kugira umukonsome ahubwo nawe wumva wo muha urazi
ejo bundi hari urugo rwagira rubomoke ndagashira entre parenthèse hama umumama aranyitura arambwira ati apotre je urugo rwanje rurasambutse dufitaniye abana batanu ubu tuvugana twaragabuye ivyumba mugabo hirya ejo twaraganiriye ndamera nk'ugaruka mu cyumba so urende ko ndiyumvira urugo rwanje ndarurestore gute je nambwira ntoke mu banyaka ingahe arambwira ati tumaranye 12 okay mu myaka 12 uramaze kumuhika doto ya ndamubaza mu myaka 12 uramaze kumwandikira gakete ngo ama message kuri WhatsApp iyi generation rero ni generation WhatsApp mugabo tujya dukete kandi umuntu nandikiye gakete kandi yari umukobwa agwaye ndiko kaje urazi ko kagize impact cyane aranzi ko nankunda cyane agwaye je nyene ndafise ikarato mu cumba yuzuyemo amakete madama yandikira amakete kubera ko kujya kuntu gufata umwanya wo kwandika aya makete ya kera sinzi wewe sinzi ya twiga kume na secondaire twatwandika voilà tangura mu gifaransa retourno dans notre langue maternelle urazi ukandikiye umugabo très cher mon amour akagasoma tashe yataye umutwe amadena murembeje ari muri stress agasanga igicumba wagishashe igitanda wagihinduye wagicuritse wahinduye wagiye waha amashurwe y'imikasi yakubiti urazanoshira gaho agasanga hikete rimushimira umushimira uhereye ku matanguro y'urukundo rwanyu ndagushimira ingene wampisemo ndiko ndibuka itariki ya mbere umbwira ko nkunda ukayidundamwo umunsi wa mbere unsohokana ndagushimiye umunsi wa mbere ungurira iki niki ugatondekanya utuntu kuko ningwane dufise generation yibagira ningoga ntibibuka nibihe baciyemo ndamubwira ni madame genda usase igitanda ugenda ugura ishati wo yaronka ishati nikoti no yironka sawa genda ugura ishati ugura ibirato ari umugore kandi ukurira atarigera gurira umugabo iboka entre parenthèse tuzohagaruka mu kindi kiganiro ugura utuntu twiza utekere muri ambarage kato usase neza uhindure style yo gusasa ingorane ari abantu basasa mu gusanza gusa umenga bafutse igizika uja kuri Google basi cyangwa genda wige gusasa uzurahindura model hanyuma uhindure inyana usasa ako gakete ugashireho naye ambarage watekeyemo twatuntu ushiraho hanyuma umugabo mwakiriye karibu umureka aje mu cumba uce wigumira muri salo abigwe ko wenyene yugurura iketa risome wenyene hari ukuntu atwenga asubira mu two hejuru yongera atwenga burya hari ikintu kinini ubukozi ndani uwo mudamu arabikora yamamagaye buke ati apotre harahiye ntabaye iki ngo anjanye mu rumonge yaciye amusohokana anjanye mu rumonge ko yavuze ati ibi bintu wabikuye uracibuka byabe twaciye uracibuka so muri evaluation niho twari turi ako karakano gaciyemwo urashime vyiza hamugashira mu kado singombwe benini shiramo ka gift shiramo isaha bivanye n'urugezo rwawe nimwageraho muhana imiduga muyihane mugabo muhere kuri utwo tuntu duto urazi nk'ubu wagiye ukagura iperike nyamba umugore wawe akunda iperike ukatumurondera undi muntu w'umugenzi we akagufasha gucagura nyamba ko aramuntu avuga ati je ntavyonze tu vois urazi umudamu wawe yambaye sutiye wamuguriye it's powerful umugabo ngo cenja kora sote yewe utumwengera ajyamye ukayipima gutyo kubita ukatugenda ati minga na gutya ni akutwo tuntu duto baraduhevye kandi uza gusanga abahabara babatwara abagabo n'utwo tuntu duto nyene bagira rero n'ababatwara abagore n'utwo tuntu nyene babaha ni kumwimvira mu gatondo timbe urafise amayinite amamega ntarahera mugabo hari umugabo ngahatigera baza umugore turafise amayinite yo gutelefona bitigera bibaho uravyumva tuntu evaluation rero muhera kuvyiza muhejeje ivyiza mugahana makado mukacare muja kubibi ibibi rero babivuga gute ntuwagiriza uratangura umugabo ati mbwira uku kwezi ko tukumaze nikiye kintu cyakubabaje nikiye kintu ubona nokosora kuko ni yakikubwira ntazo bari karakwagiriza ariko yishura ikibazo nta mutsuranze muri kumura nwifana muri kumura gibrochette muraryohewe sheri mbwira nokosora iki hamarira umudamu akubwira ati kuri ibindi byose ubikora neza mugabo umaze imisi utahijoro mba nagukumbuye burya message bayinjiye ibindi byose ubikora neza mutware hari ukuntu nkankamira bikanje umutima uravyumva nakantu kakubabaza kandi ubona ko kazokugora kukabana mu rugo mugabo kazanye diri maniere mu munezero mutware ibindi byose ubikora neza mugabo ndukuri bajya bagenzi mugenda nasibeza ubona gute
ubagabanije umwanya ubaha apana ko umugabo atahate abo bagenzi bawe narakubwiye utabahevye hitamo hagati ya jewe nabo what urumva donc umugabo nawe akavuga ati madame ibindi byose ubikora neza cyane wabonye ko nabigushimiye mugabo guteka kuzi ko nkunda icapati kutariga kuziteka ndagomba ko wameliora umaze imisi ushira mu munyu uzorabuze urumvirizo ugira umunyu mwisi umaze imisi ugira ibitagira umunyu ndakunda ibi byose mugabo kujya kuntu wambara sindabikunda ndashaka kuzurambara gutya ko abantu batigera babwirana nyene bo kwambara gusanga ntiwigera ubwira umugore nyene ukunda ko yambara mugabo abone utwana twabandi tuvuye kuri Saint Esprit ugakwa kugonga uri kuraturaba genda uzimugurire none cyangwa ubimubwire tu vois evaluation igakorwa gutyo ukamubwira amakosa yose mu buryo mutware mu kwezi kwera narigeze kubona ama message nabifashe ibintu bikomeye mugabo byarankanze ujya muntu urabukagabanya kuko umunsi umwe yo gutama makosa apana uri kurashwana jewe renda kubwira oh no way zana ikibazo kizane muri simplicity muri ko mbere yuko umubwira ico kibazo mubwira shere ntushavura nakandi kawe nabonye nibaza ko twakosora ukaca utora ifana wari kuranwa ukabanza ukayimunwesha ko wayisubiza hasi uti rero ukabimubwira muri abo maso narabonye ama message vraiment atigeze ameza agira mugabo c'est pas grave nibaza ko arakantu ko ameliora buryo umugabo aratangura kumenya ati oho ara nukuvuga ngo izo message bamwe babonye baca bararuhukana nizo ubonye mugabo urugo ruguma ruhagaze kubera iki evaluation ingene yakoze rero amakosa bayavugana mu mwanya batekanye umutsi utaranze niyo muvuganye ikintu mukabona biranse ko mugihuriza ko gihebe kuko benshi yarigiye muri evaluation birabaho hari hano nigeze kugenda muri Bride umudamu arambwira ati aravuga jewe hari gihe tukunda kugenda kuvugana kuntu rugo rupanze bikavayo dushwanye ati turashaka kugenda 19h tukava saa 9 z'ijoro turahebana tukagira divorce kuri yo table hanyuma tugashwana tugasubira tugakundana hagacasubira kuzindi tugasubira tugahebana ati bugabo turavugana ati tuvagaho ibintu tubiheza abo reba rifo mugabo uburyo bwiza iyo ubonye ikintu kizanye induru bati please mbabarira ngiranije nkoze ikosa kuko umunyabwenge arishira ku ikosa atayo yarikoze kugira ngo babanze babandanye naho ugishize ko uwo yarikoze burya arabize ati agishize kari je burya indani kariyo rero uburyo bwiza ubonye ari byo mutagira muhurizeka ukabona umutsura aranze hari nabandi bagwanye ejo bundi nari nicaye kiriri garden babunduranye ndi quelque part nicaye ngaho aho nyina kiriri garden asiri plus kiriri garden baragwana abagabo kiriri garden agenda abantu bagiye kuruhuka oya urumva ni nabantu bari muri evaluation barabiranka ko bahunze ndagutera ikidaje udatse kucemera iki kintu uratse kucemera kandi naragifashe none ko yanse kucemera kweri kutoreka bikarengana reka birengane mugabo ujya naho ya chance bugi ndani ukuri kuriyo ntibagwanye ko mutereye ko naciye mpaguruka ati mumeze neza muribuka ko mukundanye ngo nuko nyine dora duhezane ngeyo ntaba hafi inzara zari ziraziza so ni igihe cyose ubonye ikintu umuntu yanse kucemera arengana mugabo indani ube wagisohoye mu buryo bworoshe evaluation nuko utangura kuvyiza ugahereza ku bibi mugabo utarukwagirizanya ari twokosora iki twokongereza iki n'ikihe kintu ubona ntakora warukeneye ko nza ndagukorera n'ikihe kintu nkora nkarenza wifuza ko nugabanya ubwo buryo buratuma urugo buri gihe mutangura azero mbega icyo gihe iyo kugira n'icyo kibazo cyatukiye kurotira cyembo nanukiganira kimaze iyo evaluation kugira itangure canke kugira ho ninde akwiye gupropose undi ati bugira turakwiye kuza turaraba ukuntu ibintu biko biragenda mu rugo rwacu ninde Kuri nabivuze ko abakwiye gutangura abagabo kubera akantu kabibangaye mugabo iyo wabonye umugabo wawe atari karavyumvira ateka bimupropose nanivuze ko umusuma twoganira hanyuma ukamusaba ko musohoka hanyuma urondera udera dukeya musangire muko gusangira umukubita ama surprise yo kumushimira uve muhira watondekeshije liste gw'ibintu vyiza ngira ngo n'umusi yo baragufasha kuboko mwibarabara mubwira uti waranteye iteka uramfata kuboko turi muri ville numva ndaheza yiwe naciye numva ibiro biduze barahari twamaduhurira kuri batumenga bari muri défilé cortège bari muri patrouille y'igipolisi umwe agendera hari uwundi ari ngaha tu vois zo utwo tuntu twose tumushimiye we nyene ucumwitanga ntumubwire ngo kosora ibi nibire umwitange mutware burya naguhamagaye apare kugushimira nigikubona no kosora
burya araza gufatwa nawe akubaza ati nanje nokosora iki kuko ivyo bintu ugize atahora abona arabona mu bwenge bwinshi arabonamwo ikintu atara kidasanzwe ataramenyereye kiza gutuma nawe umutima wuguruka kuko ntiwamwagirije ahubwo niwe uri kurashaka kwikosora burya nawe nyina acavuga ati burya je nta makosa mfise rero evaluation ashobora kuyiprovoka umuntu atabimenyereye mu bana wo buri umugabo cyangwa uri umugore uwo mu bana atamenyereye evaluation gutumeko muhama surprise mushimire utondekesha ibyo ushima hamuca umwitanga ati nigiki ubona nokosora ibi nibindi bikora neza ibi nibindi bikora neza nkosora iki nongereza iki nawaza gusozera avuze ati nanje kimeze gutya ubutsinze yes biga ivyo bintu biraba bubatse gusa cyangwa n'abari muri fiançailles reka tubyite fiançailles bimije kugubaka barakwiye kugira evaluation urukundo rwabo no seulement n'abari muri fiançailles ahubwo no muri business ubwo n'urufunguzo nasanze rufasha imibano mu madomene yose burya n'abantu mukorana ku kazi habakwiye ko umwaka uheze mwicara ati sinagutsitaje sinakubabaje niki kintu murangira kubabaza nakujya ko mu muryango no mu bavukana n'abavukana no musi urasanga harabaye ama division babiri barahuza babiri ntibahuza kubera ko ntigera ba evaluation hamwe mwicara muheje gusangira bandugo gende bitanze ndi mukuru wanyu qu'est-ce que je peux corriger naho ndababangamira hama nibenda bafasha byiza mu bana mugare yo kuri fiançailles niho waruvuze kubisanzwe fiançailles itagira evaluation wapi fiançailles gayo no musikogwa nabi no kumwanya udoheranye fiançailles reka ndanterere kino cyumviro kumuneka radukurikira fiançailles ni hipfira kuko evaluation ikwiye gukorwa gutya fiançailles abantu bazi ko ari bizu dusohoke ndagupresenta abagenzi hama murare mutajyame muri kuri WhatsApp video call mpagafoto wambaye gute nizo fiançailles ziko zirakorwa no musi kandi bakibagira ko fiançailles niwo mushinge w'urugo urugo burya ntirupfa rumaze kubakwa rupfira muri fiançailles ntacyo nzogaruka je navuze niteguye mugabo fiançailles kwiye gukorwa gute fiançailles muri yo evaluation fiançailles yo ndikorwa ngo nahe makosa nibika ahubwo fiançailles evaluation ya fiançailles ni tuzobahe tuzobyara abana bangahe amafaranga ya mbere tuzoronka tuzayakoze iki niye ngeso maze kumbona ko uraje kibazo ko abakundanye batakibazanye niye nyifato maze kumbona kwita kunezera kuko yikubwiye kare biragufasha ucumenya ati no ijana mu rugo umuriro uzokwaka mugabo hanini tugaruke kuri tuzokora ibiki n'ama projet ni yavugwa nk'ubu je na madame dufise agenda twanditsemo tukireshanya nubirahari iyo tugomba kuvumbura ikintu dusubirayo ni kuvuga ngo tugeze twaravuganya abana tuzovyara twaravuganya amashuri bazokwiga hehe apana ko amafaranga abonetse umwe ati tugura inzu uwundi atoya ashaka imodoka ikaciba barado fer no kuvuga umugishimanize mu bipanga umugishimanizanye ni ubabomora kandi hari hageze ko mubaho munezerewe haje abana muteza kuvugana mbega tuzotunga biwanyu nabi wacu ariko ndaguciriyemo hari gihe muri iyo fiançailles batabaragera ku kintu cyo kuvuga ngo tuzokubaka canke donc batarafata iyo projet yo kubaka batangwe fiançailles mugabo hari ibyo bakigana ko donc uwo mwanya wo kuvuga ngo tuzokubaka cyangwa ngo tutegure mariage nturagera muri ico gihe mutaragera muri ico gihe yo si fiançailles ni copinage kandi yo nayo burya sinziza abantu baje mu copinage baza kubaka basa ama deception menshi kuko ntiwoshobora gufata devoir yo kwiga umuntu ntuwo mumenya umuntu Yesu we umuntu niko ndakura ihangana ndugu yangu umuntu ntushobora kumenya ari afite ivyumba vyinshi hanyuma wibaze uriko wiga umuntu nawe nyine azi kuri kuramwiga ego bizi uretse ikintu gitweza hari umuntu ashaka kwiga ukavuga ati ibyo byose uri kuriga no kwinda kubona ndabibona donc nishoye guca kubera yuko uri kuratesta abwira ko nza kukwishura sitakwishura abikunyegereza rimwe none arabizi kuri kuramwiga none azoguhishurira iki vyiza ahubwo kugira ngo ibintu bigende neza tangura muzi yo mugiye ndugu tugiye kubaka kirazira koresha umukobwa utabimubwiye mu ntango je kukurondera kugira tuze twubake nibwiye niyo fiançailles ubona twoja nega no kureshanya babikora nabi ubwa wibuke ko hari n'abantu batazikoresha ico coco nibakisome kino gitabo narabahaye mitoma n'ukuri kandi baba bakijijwe canke abadakijijwe ego umwanya uri kuri turega ariko kandi yari yatubwiye ko atubwira hari agasokre yari yatubwiye ko umwe muri ko muradukurikirana mukwiye kugendera kugira ngo urugo rwanyu
rugume ruri mahwi ariko kandi ndafite akandi kabazo kajanye nuko twari tuvuye muri fiançailles. It's okay. Ariko umuhungu yo sizi ko yarabisha mugabo si bose barabisha amaso y'inkwema. Yo vuga ati bashaho ngire kubiki kugira ngo mpitemo since bushe. So umuntu yisunga ingena meze burya je nkunda umuntu ameze gute. Hapana kuja kwita muri relation ngo azohinduka araba arameze uko meze canke aza yuzuza ama vide vise. Akenshi uzanye umeze uko umeze bica bipfa. Nk'akarorero jewe nyene je ndiyize ko nsesagura ifaranga ndarifashe nguma ntanga vyu vyasaba umugore amfasha kujera nk'ubu rero amafaranga ntimfasha dukora iki narosaye kuko je ndayagumanije indwi imwe nkahura n'umuntu aheranye inzu nkahura n'umuntu muga nkibagira ko nanje ndiko ndavyara ejo abana bazokenera iki niki donc nkeneye umugore atandukanye na jewe gato donc rero mukuresha ubanza kwicara ukiyiga kuko utiyizi ntumenye ukwiye kuzana abantu rero barafise umwanya wo kwiga abandi bo batariyiga ku buryo usanga nza amadefo yawe je ntaza amadefo yanje abantu baza amakosa y'abandi mugo ukwiye kuja kuri beach wenyene utarasohokana umuntu numwe ukicara uri kuri evari wakuva mu bwana je meze gute rero gushika ugira conclusion nyamba meze gute nk'iyo umugore ameze gute ico nico kintu cambere urabira ko utarasenga kuko no musi hari abantu badakijijwe bafise ingo nziza hari abantu batigeze basenga bafise ingo nziza hari abacikije bafise ingo nziza donc ucamva neza ko ivyo gusenga ama pourcentage menshi se yatuma Imana umugore ahubwo ama pourcentage menshi ningene witonze mu kwiyanaliza urimenya hanyuma uzana uhwanye ningene umeze yego kagasokre aragasokre watwemereye twebwe abubatse cyangwa abatarubaka numva umengo ushaka ko nibaragutse ibaragutse ko wari wakanyemereje wari bashadabagaje atakabwiye nabiciye ko naho abantu benshi batigira bamenya ko ari sokre kuko hari ikintu kukivuza uvuga ati no ivyo byo kubaka urugo ariko ari wa reality kubasanzwe bubatse abari woduherako hari umuntu karanda bati kavuge ati kavuge ngira niko mbuze urazi ikintu kibuze ga my sister habuze ikintu cyitwa kuvomera gusa ndagishize mu jambo rito ariko kiri ibintu byose urugo ukaba wubatse akaba atakintu nakimuri kurakora ngo uvomere urugo naho mutaratangura gushwana rwatanguye kubomoka kuko urugo rugizwe n'imyiyumvo ingene umajije indwi uwo mubakanye yiyumva birakonta ingene muzomarana umwaka alors umwe wese mububatse abakwiye kugwana agwanira imyiyumvo y'uwo bubakanye nirasire kwino ndwihera yiyumva nk'umuntu akunzwe yiyumva nk'umuntu ashoboye yiyumva nk'umuntu yatomboye uwo bubakana ivyo rero babikora gute muri kwa kuvomera urugo nago uruvomera wisunze ivyakunda nico gituma ukabari kuratwumva devoir tuguhaye ni kumenya uwo mwubakanye ivyakunda n'ivyayanga kugira ucushira inguvu nyinshi mu vyakunda bugabo mu kuvomera mushize inyuma kanu kitwa surprise ayo mazi yose uri kurakoresha siyo donc surprise zimbere mu kuvomera namakosa nk'ubu giye maze kweza ta surprise mpaye madamu numva umenga hari ikintu ntakoze donc surprise iravomera urugo n'ingoga kuba ari muri fiançailles ndavuga ku mpande zibiri mbere ku bakobwa iha agaciro woye ko bakumenya hataragera ko bagutwara abakobwa no musi bari kwara bimizigo hataragera ko bashikana mu rugo agiheza kurongo bakundana ukamenga rose ishira hamwe rimufasha aca bimfuvye kubasha batishoboye nico gituma biriko birapfa kenshi bagahebwa n'ingoga kandi bakaguheba batagusezeye wowe umuntu ari karondera uwo bazokubakana mumaranye indwi zibiri agusohokanye uri kukomanda inkoko nawe murundi ari karaziganya yo kuzogura iparasera mu maramvye hanyuma hageze ko mutaha akubwira ati dufate bajaje tije ntabajaje nurira uyu muntu naho ari karagufatira taxi ari karabona neza ko niya gushikana urabibona donc mugerageze mu ugiriye tension yo kubaka
uguma ari cyo kintu nyene cyuko umuntu yumva kageze mu biganza byawe avuga ati ndatomboye umuntu azomfasha gushika ku ndoto apana azontevya gushika ku ndoto. Ku basore hari amakosa bariko baragira abasore benshi, n'amakosa kuguma wita muri fiançailles utarapanga ejo hawe haza, uzobiruhiramwo wongera uhisha imitima ya benshi. Voilà, banza upange projet pambana bisanzwe imbere yo kurondera igitabo kivuga ivyingo ari kwanza kurondera igitabo ca business gushika igihe umaze gupanga neza ingene uzobaho aba ari kurondera uza kugufasha gushika kuri za ndoto. Kuba wubatse ni kuvomera muga cyane cyane surprise. Ku bakobwa hisha naho ufise ibibazo banzo bigweko ntugaragaze ibibazo byawe n'ingoga. Ku basore rwanira kubanza gushira mu ngire indoto zawe kugira ngo urugo gwinjiremo, kuko urugo si projet yunguka mu bijanye n'amafaranga, ni projet yunguka mu bijanye n'uruvyaro n'amahoro n'umunezero. Mugaba amafaranga ategezwa kuzana na muzindi nzira, izo nzira banzo zestablish hamurondere uwo mubakana. Murakoze cyane tuyaze neza, ariko nitwogenda tutamubajije nawe no ico gitabo mu minota mikeya. Igitabo ni ntuvuga ngo ni impano yo kwandika cyangwa ni cimwe na ushize mu mutima wawe? Sanzwe ndumanditsi w'ibitabo, iki gitabo kigira 8 nsohoye, donc iyo mpano ndayifise ndumwanditsi. Mugabo hageze kuri kino ni inspiration, kanatsinda sikino gusa ibitabo byose nandika ndavyandika ndi muri retraite. Iyo nifashe nk'indwi yo kwiyugarana ndiko ndasenga mva yemeje kwandika igitabo, ni inspiration. Nk'iki narabonye ingene ingo ziriko zirasambuka, ndabona ingene abantu bishwe n'amavese kubera ingorane ziri mu ngo, ukabona ingene abantu birirwa baraburya amasanganya mabami barabaramye menshi aturuka ku ngo. Uzosanga ari haka abasore bagonze canke bagonganye, mugabo umuntu yavuye muhira bamututse, umuntu yavuye muhira bamukankamiye, atwara imodoka umenga sihari. No amadiabete menshi arikava kuri stress. Rero ndi muri ayo masengesho nsengera ingo ndahabwa inspiration yo kwandika kino gitabo citwa Urugo Rwiza ni Ijuru Rito. Ni inspiration rero cyavuye ku Mana. Ego murakigurisha? Ego cyane, kubera ko twasanze ko abarundi bahaye ivya gusa ntibabiha agaciro. Na cyane cyane ko babwanga ivya gusa bitera ubwenge buke. Kino gitabo kiragugwa amafaranga 40,000 vy'amarundi. Kiri mu Kirundi, kiriko kiraba traduit mu Congereza, kiriko kiraba translated. Vuba kizoba kiri mu Congereza. Mugabo kirahari mu Kirundi. Murazo twandikira natwe tutarubaka no. Burya kino gitabo ntabwo ari cyabubatse. Gifise imice 3. Abatararesha kugira bamenye ingene baresha, abari muri fiancé bamenye ingene fiancé ikogwa, abubatse bamenye ingene urugo rwabo baruryohora gushika kuri vya bindi. Arabimenye vya bindi abantu badakunda kuvuga vyose ngaha birimwo. Kandi vyaguza bitera ubwenge buke. Sempre bacagira ubwenge bwinshi. Urabona vya bindi mugabo na vya bindi byose dutinya kuvuga no gukora. Kuko yaravyanitsemwo kububatse canka ku bantu bakiriyo cyane bari mu ngemu. Handi nakabizo atakaguha muri ico gitabo birimo. Ndagushimire cyane. Turabashimiye namwe kuze neza kuduhamagara. Twibutsa abazogikenera ko bazokironka kuri iyo nimero ikiraca kuri screen, bazotwandikira 60 866 466 ni numero yiwanje nyene. WhatsApp 61 majana 866 amajana 466. Ego. Murakoze cyane, cyari kiganiro isanzure nirakoze hanshone Twitter. Twibutsa neza ko mushobora kudukurikirana kuri 125 Star Times, kuri BNP TV cyangwa kuri YouTube, Instagram, TikTok, X cyangwa Twitter, apana ba X hamwe na Phoebe. Murashaka dusanga ko kuri BNP TV mugira aho muba mubahwe naho butaka.